yabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye nkuko bisanzwe kuri runo rubuga. Ndabashimiye ko mumaze iminsi munyereka urukundo mukagira jeme mukagira partage abandi mukagira commentaire ibintu binjoye cyane. No munsi rero nagira tuganire ku bintu dushobora kuba tumaze kuganira n'abandi bantu bijanye n'ingene abantu kenshi usanga batanyurwa nuko bari, ariko bukaba ari bwo buzima bw'abantu. Nkaba nshaka yuko muri kino cigwa c'uno munsi umuntu wese agira icyo akuyemwo kugira ngo ubone ko ubuzima bushoboka nubwo uri gukora ivyo udashaka. Murabona yuko umuntu ashobora kuba yavukiye ahantu adashaka. Mvuze ngo yavukiye ahantu adashaka no kuvuga naho twavuga nko mu Burundi bafise intara kama nyinshi, hari aho usanga hariho intara zikenye n'izindi zitunze. Umwana rero akavuga ati jewe kubona ntavukiye Bujumbura naragowe, wavukiye Bujumbura yagenda gusaba akazi bati Bujumbura ntuvuge ko uvuka Bujumbura ahubwo uvuga ko uvuka Ingozi cyangwa uvuka Igitega, bigamutera kumva yuko ababaye kubona atavukiye Igitega. Nukuvuga ko umuntu ashobora kuba yavukiye ahantu adashaka, hama yakura akabona umengo umuryango yavukiyemo si bari kuvukiramo. Ndiko ndavuga nk'umuntu usanze murabona ibi byahitiye n'ubu ngira ngo bikihari, uri kuraraba bishobora no kubandanya uravye igice atagikozwe, ugasanga umuntu arahowe ko yavutse bakamugirira nabi. Nimba yapfutse ari mu bwoko kanaka bakamwima nk'akazi kubera ubwoko yavukiyemo, ugasanga umengo ari mu bwoko atashaka, akicuza igituma yaravukiyeyo yaba yavukiye muri burya bafise akazi. Ariko na wa wundi nawe yavukiye muri bumwe buronka akazi akaba ashobora no kukabura kandi ari babutangiye. Ni ibintu biriko byerekana yuko mu bisanzwe umuntu ko ari yama afise ikintu ahajije, kuko Imana ntabwo itanga byose. Ariko dufise Imana ifise kuntu iraba, itaraba nk'abantu. Abantu hariya bavukiye bo kwanka, imiryango wavukiyemo yo kwanka, ariko Imana ikagukunda ikaguha gutera imbere. Ngo umuntu akiga primaire akavuga ati jewe ngaha ahantu ndiko ndiga naho nshaka, ati yaba nayo niga nko kuri Saint Esprit, wo kuri Saint Esprit nawe ati naho nshaka yaba nayo ko niga kuri international, uri kuri international ati si yaba nayo ko niga kuri Ecole Belge, uri kuri Ecole Belge ati yaba nayo niga mu Kirundo, basi kuri se mu Kirundo nkaza ndabona ingene izanyone bavuga twiga mu bitabo ziba zimeze. Umuntu agakura umengo ara mu gihe ahantu adashaka, ariko ndashaka ko no munsi uvyumva. Birashoboka kuba wakuze muri ivyo bihe vy'ahantu udashaka, wavukiye mu muryango udashaka, wize amashuri udashaka, ukagenda gusengera ahantu udashaka kubera abavyeyi canke abigisha canke ababanye ariho basengera, ugasengera aho udashaka. Nivyo ugaca uhurira n'umugore ukamutwara utamushaka kubera ari ubonye, hama agera kuvyara ukavyara abahungu gusa atari bo washaka n'abakobwa. Okay, canke niwe wararoza akana ukaba washaka kuvyara, ukabaho washaka kuvyara ariko ukaba utavyaye. Abandi ugasanga barinjiye mu gipatiri batavyo bashaka kubera umuryango, ni kubera ivyimviro ubu akaba yicuza. Ubundi akaba yinjiye nko mu babikira avuga ati ngiye gukorera Imana, ubu akaba adandaza ahantu mu kabare canke akaba adandaza mu botike, agatangura kwiyumvira ati mbega nk'ibi bintu nabiroreyemo gute, akagenda yabigiyemo atabishaka. Ugasanga umuntu yize kaminuza canke secondaire section adashaka. Murabizi yuko mu Burundi utora ukatora bakagura ivyo bashaka bo nyene, akenshi rero abantu baba mu vyo badashaka. Ni gute woba mu bintu udashaka ariko ukaronka amahoro? Banza umenye ikintu kimwe rero, ikintu cyose kitakuvako cakiro uko wakironse.
ikintu kitaguvako cakira uko nyene. None wewe uvuga ko wego warize kaminuza wiga aho udashaka, ariko uriho ku bugombe bw'Imana ifise igituma yagushize hajya. Abantu rero twebwe ntitwakira ico tuba twarahawe, dushaka kuba ico turi. Ndiko ndaraba ukuntu Imana idukunda. Hari igihe wiyumvira ati nta mafaranga afise, ugasanga ari uwundi muntu afise amafaranga ariko yifuza kumera nk'uko umeze. Sinzi ko muri ko muranyumva. Nta mafaranga ufise, urifuza amafaranga, uri mu bukene utabushaka. Ariko hariho n'abandi bari mu butunzi badashaka. Sinzi ko mava mu nyumva ndabimvuze iki kintu. Harimo abantu bari mu butunzi badashaka. Kubera iki? Hari nk'umuntu atunze kubera yivye, we yamana ruhagarara avuga ati umwanya umwe bazobinyaka. Uwo unaha atunze ntabishaka. Hari abantu bari mu buyobozi batabishaka, agasanga anu mukuru afise yagiye nko mu kirobere dufate, araje bamuha pete bakamushira mu poste adashaka, baca bamushira ahantu adashaka, bakaca yirirwa akaba yirirwa bamucungereye, akabona yuko kuba vyizi yabaho ubwo yari umudandaza ariho yari kuba mu vyo ashaka. Ugasanga rero n'ubundi arafise ubutunzi ubwo aranyegeza. Ni babandi usanga bagira amakaranga muntu ngira ngo nka 10, ugasanga n'umupolisi canke n'umusoda canke mugabo kubera hari ibikorwa bimwe adashaka kugaragaramo kubibonekamwo, agaca arondera nk'amakaranga muntu ya fake, agaca yubaka nk'amazi ahantu ku mazina batazi ko ari we. Abantu bakagira ingorane yo kunyegeza ubutunzi bwabo kubera bari mu vyo badashaka. Inkuru rero no munsi rero nshaka dufashanye n'ikiri. Ndashaka yuko wewe uza gukurikirana ino video ugira ikigwakuye. Nubwo uba mu kintu udashaka, Imana yo yarabishatse ko ukibamo. Sinzi ngo turiko turavyumvikana. Nubwo uri mu bintu udashaka, Imana yo yashatse kuba ngaho nyene. Ahubwo gerageza urabe nimba uri ahantu kanaka, wewe akuntu wahasanze nuko ukuntu ubona ugira uhasige. Abantu bazokwipfuza ko wari kuhaguma canke bazovuga ati sitwe tubona nyaratembagaye. Ego nivyo uri mu vyo udashaka, mugabo ko Imana yabishatse ukabaho. Nta kuntu wohava bakwipfuza ati jewe coma uti yaba yarabaye arahaguma. Ibaze nkuko bogukura wahora ugira ibiturire bakavuga bati kujya muntu havuye Imana ishimwe. Ibaze nk'ubu nawe ufise ibintu warujejwe mu gihugu, abantu munsi wagize ngo urahavuye bagaca bavuga bati ash wari mu vyo udashaka kandi ucukura n'ivyo Imana idashaka aho hantu, n'abantu batagushaka ari amagorwa rutaye. Basi gerageza nubwo uri mu vyo udashaka, basi abantu bakubonaho bashake kugumamo. Nivyo bashobora kugumizamwe batagushaka, mugabo ukora ivyo abantu bashaka. Aho bantu bakeneye ari abantu ufashe ubafashe kugira bakwifuza, Imana ibikorereko. Nivyo abantu benshi ntibakoze ivyo. Jewe ndabaha akarorero kuri jewe nyene kuko ni ibintu mba narabonye. Je ndibuka ko nize amashuri ntashaka. Jo nashaka amashuri yo kwiga icongereza, nkaba n'umumenyesha makuru. Ico nagi havuye ndakigerageza ko nagikunda ndagikora, ariko narize amashuri ntashaka kuko nagize rukuru biranga. Cyane ngo siyo nashaka. Ngeze guheza amashuri ncaja gukorera umuntu nawe nareka akora ibintu atigiye atari byo yize gukora. Nubwo nahejeje rero nja gukora ivyo ntigiye, mugabo nkora ivyo nshaka. Rero ukabona ufise ububasha bwo gukora ivyo ushaka ni vyiza. Nimba wagiye gukora ibintu udashaka ukaba uronse amafaranga, gerageza rero uje muri bimushaka, biracakunda ko ukora ivyo ushaka.
ariko ikintu nyamukuru nuko wowe ivyo ukora ivyo abantu bashaka abariko baragukoresha mu gihe ari ibintu bitomoye n'ivy'Imana ishaka muri kunavyumva kugira ngo aho hantu nimba uhari uzohave abantu bipfuza bati isi yaba naka yarakihari. Birababaje rero yuko kuba wakuze udashaka wakuriye aho udashaka wavukiye aho udashaka ukiga ivyo udashaka ugatwara uwo udashaka ugakora akazi udashaka ukahembwa amafaranga utashaka ukabaho uri mu buzima udashaka hama ukabikarenga ugacukora n'ivy'Imana idashaka. Ico kintu nta kintu kibaje nk'ico. Emera ko Imana igucira inzira atari mpaka ugire muri bimwe ubushaka. Ni naho nshaka ko tugendana twumvikane neza tuganire. Je nshobora kuba nimvira uko nimvira nyene ariko nawe ufise ukuntu wiyumvira kubivuga muri commentaire nta nakimwe bigutwaye nakafashe kandi ukanya kugira ngo tuganire. Birashoboka yuko nandavye na video utanashaka kuyiraba mugabo wandika muri commentaire ufuti jewe icyo nkanda bishaka canke ivyo bintu mvuze nibi tubiganireko. Jewe mu byo nakoze nshaka gukora nko ku mbuga ngurukana bumenyi gukora ama website kingira ndavyumva ndabikora numva ndabishaka mugabo sivyo nize je nashaka byo bumesha makuru ariko nkuko Imana yaramfashije ndanavyiga ndabikora ariko mu mwanya nabishaka kubikoramwo ntabwo ari bunyene ntabwo ndiko ndabikora uko ndabishaka sinzi ko muri ko baranyumva abantu bameze uko nyene bakora ivyo badashaka n'ivyo bakakora badashaka bakabaho uko badashaka niko bimeze ariko ndashaka ngo tuvugane no munsi umuntu wese aza kuraba ino video uheze wumva yuko ivyo nubwo wowe utabishaka Imana arivyo yashatse kubaho. Hariho umwe twaganiriye akavuga ati ariko none Imana yashatse ko mba muri ano magorwa. Birashoboka ko utavyumva ariko Imana yagushize mu ishuri kugira wige wigisha abandi. Ibaze ushize imbere umwigisha ukamushiraho akigisha ivyo atumva atanabiciyeko uwo vyumva gute? Je ndiko ndakubwira yuko ushobora kuba uri mu vyo udashaka nkuko nabaye mu vyo ntashaka mugabo ntabwo ubuzima bwarangiriye ngaho ntabwo burarangira ntabwo burahera ngo uvuge uti bwaroye ko akaburungu nibicoboka guhinduka birahinduka na wewe nivyo hariho abantu ngira ngo muramaze kubona ko mpora nkunda kubivuga kuba mu Burundi ni kuba hari ibintu tudashaka biba kandi bitutabishaka. Yaba jewe mvuga nti yaba abantu barabanja gutembera imbere yuko baba abantu barongoye abandi hari ibintu bimwe baba bakora bituma abantu baryoherwa aho baba bari. Ubu jewe ndazi yuko ariko urushobora kumpinyuza wewe abantu bafise amafaranga n'abantu badafise amafaranga mu Burundi hariho ikintu kiri hagati yabo kinini cyane kubera umuntu afise amafaranga mu Burundi agira mu modoka nziza umukene wo mu Burundi agenda n'amaguru umutunzi wo mu Burundi araba muri etage umukene wo mu Burundi araba muri nyakatsi kandi wa mutunzi yokubatse inzu z'amabati nka 5 kandi ubutunzi bwe bukagumaho ariko kubera abana nabo adashaka ashobora kubateza imbere kubera atwara abantu adashaka sinzi ko muri ko muranyumva kubera atwara abantu adashaka arumva yuko abo bantu adashaka bova canke bokena cane canke boja mu gashoba gaherayo ariko kubera atabashaka kubera nababwiye mu bantu bose bakora ivyo badashaka ari umuntu atwara abantu atabashaka hari umuntu atwagwa atashaka gutwagwa ivyo biriho rero muri ico gihe rero ntamvuga nti raba wewe wagize Imana tukaganira muri no video ugira ikintu hinduye wewe nimba ukora nivyo ubu uri mu muryango batagushaka wewe rero gerageza ubashake rero nawe ukorane gukunda abo mubana mu miryango
nubwo wewe batoba bagushaka. Nimba ufise ikintu wirengeje, reka gufata amafaranga ngo yarunde kuri konte ejo atagaciro, hama ejo canke bagira ibipapuro nkuko bari barabigize usigara uricuza, ariko wagafata ayo mafaranga ukahereza bari abantu bakenye bakaduza imitahe, mugakorera hamwe n'abantu. Mushobora gukorana n'abantu mutabishaka, ega kora ivyiza mutabishaka, mukorera hamwe nabwo mutabishaka, mubane n'abo bantu mudashaka, hama mukora ivy'Imana ishaka, muri ibintu bitagenda neza uko mubishaka. Birakunda ko uno munsi ushobora guheza kuri ino video uvuga uti wakoze kuko mfise ikintu nahinduye mu vyiyumviro vy'iwanje. Mfise ivyiyumviro dushobora kuganira nawe wenyene ukavuga uti ndashobora guhindura canke wihenza. Birashoboka ko wakuriye ahantu adashaka, ukiga amashuri udashaka nkuko nabikubwiye, ariko raba ntukore ikosa ryo gukora ivy'Imana idashaka muri ivyo bintu, kuko Imana icyo ishaka ni iki? Ni urukundo, ni ugukundana n'abandi, nibwo rukundo ruruta vyose. Kuko nabwo wotunga ukagira ivyo mu Burundi byose, ukaganza abarundi bose, ukora ivy'Imana idashaka byose n'ubusa, nta na kimwe bizokumarira. Uburorero murabuzi, sibonirwa ndababwira, hari abantu batunze barabisize, babisigira n'abana nabo ntibabibamo neza. Hariho ibiba mutazi bibera mu ibanga, aho usanga umuntu yarabaye umutegetsi, yamara gushigwa hasi ivyiwe byose bikaja mu minwe y'abantu atashaka. Sivuga ngo ntibishobora kuba bishika muri leta, kuko yaba bishika muri leta ari ubona amashuri yubatswe canke ari ibintu bizima vyubatswe bishobora gufasha abandi, ariko asanga vyagiye mu minwe y'abandi bantu. Nyine ni ibintu n'Imana iba yarabigize nyine uko nyine kugira ngo umuntu yishime ku butunzi. Ariko nimba ufise uburorero nk'ubwo bw'abantu bashoboye gukora ivyo badashaka, bagatwara abo badashaka, mu nyuma bakakorera ivyo badashaka, gerageza nawe ukora ivy'Imana ishaka, urabe ko Imana itazogukorera ivyo ishaka, sivyo? Murakoze cyane. Rero nkuko nganda bibabwira, ndashaka ko no munsi ufata ingingo ubushasha, usubiza amaso inyuma, iyumvire ukiri umwana muto utaraja ku ishuri, wiyumvire ingene watanguye mu wa mbere. Bishoboka ko wari wishaka iryo shuri, yumvira muri primaire abo mwiganye bashaka yuko bashika ushitse ariko bitashobotse, abatayimaze bagiye barapfa kugana mu wa mbere, mu wa kabiri gushika mu wa gatandatu hari abo mwigana bapfuye, mu wa gatandatu hari abayize bakoze ku nkuru zitandatu biranka, utanabibonye hariho nabo wibuka mugabo batarenze mu wa gatandatu. Urabandanya mu 10 mu 10 urabandanya, canke birashika nawe waciri hagati, hari abandi wabonye imbere babandanije, wewe wabandanije, hari abandi wagiye usiga inyuma, hari abariho n'abapfuye. Yumvire mu buzi wagiye urakora udashaka, yumvire mu buzi wakoze batagushaka, ugaruke nawe wisubireko. Nimba batagushaka kubera ivyo wakora bitari ari byo atari vyiza, ni wisubireko. Birashoboka ko wakoze ahantu bakaba baze ko mukorana kubera ivyo mwakora utari ubishoboye, ariko hari n'ahandi wabishobora ntibagushake, ntibagukunda. Nivyo durasubiza amaso inyuma, wiyumvire hariya hose waciye, wiyumvire ugira urutonde rw'abantu mwaba muri mwakoranye, mwasenganye, mwadandarije hamwe, mwiganye, mwakoranye harya hirya n'ahandi, batakibarizwa muri ino si y'abazima. Ari n'abari batunze kukurusha ariko bagiye urabizi, ariko ivyo byose ni wamara kuvyibuka uco ufata ingingo yo kuvuga ngo reka nkore ivyo Imana ishaka. Sinzi ko, reka ndabasomere Bibiliya. Ariho ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa, naha nashikiye.
Ibyakozwe n'intumwa igice ca 17 umurongo wa 30 haravuga ngo nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka ko abantu bose bari hose bihana, kuko yashinze umunsi wo gucira kw'isi yose imanza z'ukuri izozicisha umuntu yatoranije, kandi yahaye bose ibimenyetso, ikimenyetso c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Ni kuvuga ivyo twariko turaganira n'ijambo ry'Imana rirabishigikiye. Hari iminsi wabayeho utanabizi, hari iminsi wabayeho ivyo utarubizi yuko kuba mu vyo udashaka ari ubugombe bw'Imana. Ivyo navyo hari igihe wabaye no mu bantu bakora amabi utabizi utabizi, ariko ngo iyo minsi yo kutamenya Imana yari yirengagije. Iminsi yo kutamenya Imana yari yirengagije. Nimba rero utari n'umukirisu rero, aha ni ku bakirisu. Nimba utari n'umukirisu nagenda bikubwire, ubanye neza n'abantu, ugakora ivyo abantu bashaka, ugakora ivyo Imana ishaka, bizoshika ko Imana igukorera ivyo ushaka ukibibona. Ivyirengagize biriya byose wari wakoze nabi, ukore ibintu biri ku murongo. Wewe ukora ivyo Imana ishaka, nubwo wabaye udashaka, nubwo wakoze ivyo udashaka, uno munsi bishikwe kwiherezo. Jewe rero ikintu no gusaba, ngira dusangire iki gisabisho, dusaba Imana iduhindure, ihindure n'ibikorwa byacu n'ivyumviro byacu. Nkanda bashimiye ko mwankurikiranye gadusenga Imana. Bana wo mwijuru, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye kwaduhaye kuba tukihari, turagushimiye ko wabonye ko biba vyiza uko tuganira n'aba bantu batari banzi, ariko no munsi tumenyanye kubera rino jambo ryawe yavuze ngo iminsi yo kutamenya ngo warayirengagije. Nubabarire umuntu wese ariko arakurikirana ino video yakoze ivyo udashaka, yicujije kuba yabaye mu vyo adashaka, ariko uno munsi umuhindure uko akora ivyo ushaka, kugira ngo uzoduhe iherezo ryiza. Uko turiko tuganira uzodushikane mu ijuru, dusubira kuryoherwa, tuvuga tuti twarafatanije muri no rugendo. Mana uradushoboza, urashoboza umuntu wese aza kubona ino video, uyikuremo inyigisho mufasha mu buzima turi mu misi. Icubero kiyo kwa imisi yose mu izina rya Yesu Kristo ndabisavye, amen. Rero mugenzi, birashoboka ko nawe iri sengesho mvuga mu izina rya Yesu ushobora kuba utagizera. Abavyizeye mu byandike muri commentaire, Imana ibikora uko muvyizeye. Nawe utavyizera usenge mu vyo usenga, ariko ukora ivyo Imana ishaka. Uve mu bikorwa bibi uje mu bikorwa vyiza. Ejo tuzosubira guhura muri video ikurikira, mwandika muri commentaire muvuga muti icyo video wakoze yaradufashije. Nkaba ndabashimiye rero, mwari kumwe na Jerome Kazabukeye, naho utaha mugere vyiza.